kuva kw'igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka wa 2020 haragiyeho itegeko rigenga ikigo ca leta kije gucungera isoko y'imitahe mu Burundi. Mashariki TV ikaba yaregereye Arsene Mugenzi, umuyobozi mukuru w'ico kigo, aratubwira ico arico isoko y'imitahe. Jewe nitwa Mugenzi Arsene, nkaba ndongoye ikigo kijeje gucungera amasoko y'imitahe mu Burundi. Twatarizi mu buryo busanzwe murumva ko rimwo amajambo abiri, harimwo isoko hakabamwo n'imitahe. Isoko rero twese turayizi, ibamwo abagura n'abagurisha, ni kibanza abagura n'abagurisha bahuriramwo. Ako gace ka kabiri kitwa imitahe kaza gushirako ndangura kintu ica iza kwerekana iryo soko ryari ryo. Ni ukuvuga ko ari ikibanza rero abafise imitahe hamwe n'abayirondera bahuriramwo. Muti none isoko y'imitahe igizwe n'ubwoko buhe bw'imitahe? Iyo mitahe ni ukuvuga n'uduce canke utugabane abantu bafise mu mashirahamwe bakatugira mu mashirahamwe yo kugwiza umwimbu canke mu mashirahamwe yo guproduza ibintu na biriya. Hariho kandi uduce tw'amadeni ya leta canke y'amakomine, hariho n'ibindi vyinshi bijanye bisigura iyo mitahe yariyo. Abajeje rero kuyihana kugira ngo iyo mitahe ihana ahantu, hariho aborosha abahuza bayikeneye n'abandi bayifise, hakabamwo abafise iyo mitahe na cane cane twabona nk'amashirahamwe y'ubwishingizi, amashirahamwe yo gutegekaniza kazoza n'umuntu ku giti ciwe. Uruhara rw'ikigo kijejwe gucungera isoko y'imitahe rwogo n'uruhe? Ikigo kijeje gucungera amasoko y'imitahe, uruhara rwaco ni rwo gushiraho ivyankenerwa vyose kugira ngo urwo rudandazwa, iryo huriro ry'abafise imitahe n'abayirondera dushobore kuba mu muco, dushobore kuba mu rutonde kugira ngo nyene umutahe umutahe wiwe ntawuhomberemwo canke uwukeneye nawe nyene ntaje kuwukoresha ibitari vyo. Rishyiraho rero amategeko ngenderwako agenga ivyo bikorwa bibera ku isoko y'imitahe vyose. Mu isoko y'imitahe wifuza kugura canke gushora umutahe wiwe asabwa iki? N'ubu nyene Arsene Mugenzi arabidusigurira. Ico basabwa rero nk'umuntu akeneye umutahe na cane cane arasabwa kwerekana ico agira gukoresha. Aragira igitabo twita mu Faransa prospectus, aho yerekana umwimbu, amafaranga avuye muri kwegeranya iyo mitahe, ico azoyakoresha n'ukuntu na cane cane iyo mitahe iri mu bwoko bw'amadeni azoyasubiza. Yari mu bwoko naho bwo kuja mu mutahe w'iryo shirahamwe, ukuntu azogenda arungukira bene imitahe bayizanye. Ishusho nyene icasabwa. Mugabo ayifise nabo asabwa kuyizana kandi bakerekana n'amafaranga, bakerekana iyo mitahe yawo ko ari yabo by'ukuri, kandi yuko ibayironse mu butungane. Hanyuma rero bagaheza bakayiha beneyo, abo nabo bakazobungukira canke bakazoyasubiza mu gihe bumvikanyeko. Uwarongoye ikigo ca leta kije gucungera isoko ry'imitahe avuga ko guhera mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka nyene abarundi n'abanyamahanga bazoba bipfuza guhurumbira iryo soko ry'imitahe bazoba bugurura imiryango. Iri soko mu bisanzwe ryari risanzwe rihari, mugabo ryaraba gusa leta iriko iragurana amashirahamwe y'ukuzigana no kuguranana canke amashirahamwe y'ubwishingizi biciye mu co bita isoko y'ibanze marché primaire. Mugabo rero ubu ivyo tugiye kuzana nuko iryo soko ritagiye kuja ko leta gusa, rigiye kuja ko n'abandi. Hanyuma kandi tukava kuri iryo soko ry'ibanze tukaja no ku isoko risunuye bita bourse, aho uwufise iyo mitahe atari atategerezwa kuyigumana gushika hazogera igihe bamusubiza umutahe wiwe, ahubwo ashobora nawe kugurisha mu gihe bakeneye amafaranga yihuta. Rero ivyo rero bijanye no gushirako ivyo bindi bice bijanye no kwiteza imbere nivyo vyatanguye mu gushiraho kino kigo kijeje gucungera amasoko y'imitahe kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Twari turi mu bikorwa rero vyo gushiraho ivyankenerwa vyose kugira ngo n'imiburiburi dushobore kuvuga tuti ibikorwa vya mbere vyo ku mugaragaro birabaye, aho tubibona yuko bizoba nko mu kwezi kwa gatandatu. Harabibaza bati nakahe kamaro ko guhurumbira isoko ry'imitahe? N'ubu nyene Arsene Mugenzi aratanga umuco.
Akamaro ko kuja ku isoko y'imitahe ndagashira mu buryo bubiri. Akambere ari nako nyamukuru nuko aho ushobora kuronka umutahe wo ku kiringo kirekire cyane, kiringo kirekire ku mafaranga ushobora kuzosubiza ku kiringo cy'imyaka 15, 20, 30, kandi amafaranga y'uburyo bunini. Musanze isoko ry'imitahe rigena abo bantu bafise imitahe minini kandi bakeneye uburyo bwo ku mwanya muremure. Hanyuma aba nabo bafise imitahe bafise ubwo buryo bwo ku mwanya muremure baca baronka aho bayishira, bakaronka imigambi itandukanye bashaka kuyishiramwo kugira ngo ntibashire mu mugambi umwe, bakaronka imigambi barafise iyo liberté de choix entre plusieurs opportunités mu bice byinshi bashobora gushiramwo imitahe yabo. Rero kandi ikindi naco kica kiza ni gukorera ku mugaragaro. Isoko y'imitahe ifasha gukorera ku mugaragaro. Kuri ncungerwa rero ni uko gushiraho amategeko abo bose baza gukoreramo, hanyuma umuntu akaza arakurikira araba ko amategeko ariko arakurikizwa, ivyo yasavye ko biko bigenda nkuko yabisavye. Isoko ry'imitahe n'amabanki yo kuziganya no kuguranana ngo ntibikora bisamburana ahubwo biruzuzanya. Abanamba ahubwo baje kuzuzanya. Kuko ivyo bikorwa bikorerwa ku isoko y'imitahe byinshi bikorwa uciye mu mabanki. Yaba niyo mitahe ihererekanywa iciye muri bwa bubiko bw'amabanki. Ni ukuvuga rero ahubwo amabanki agiye kungukira gose kuko uruhande y'ibikorwa yarasanzwe akora agiye kuronka ibindi bikorwa bisumbirije bizotuma ntaryo ibikorwa byabyo bitera byisumbuye. Kugira ngo isoko ry'imitahe ryo mu Burundi rihurumbirwe na benshi cane nabo mu karere, nuko rizoba rifise ico risumbije ayandi masoko y'imitahe yo mu karere. Mu by'ukuri ico kibazo kirakomeye cyane kuko ibihugu, amareta, amashirahamwe twese turi mu higanwa. Rero burya isoko y'imitahe kugira ngo itsinde iryo higanwa biba ngombwa yuko ikorera ku mugaragaro, biba ngombwa yuko ishiraho ku rubuga rwayo ivyankenerwa kugira ngo umuntu wese aririmwe yiyumve no kuvuga yuko ushiraho amategeko ataja kumuboha, ahubwo amategeko amutuma nyabuna yiyumva yuko ari ahantu yoroherejwe kandi ari ahantu akingiwe. Rero twebwe tuzoshira inguvu na cyane gukorera ku mugaragaro. Ica kabiri mukorohereza abayizako. Ica gatatu no kugira ngo twigishe n'abantu kugira ngo tuze turabereka ibishasha, tuze turabasigurira kugira ngo baze barakora ibintu bazi. Rero muri ico gihe turabona neza ko dushobora kugira ico dusumije abandi muri urwo rugamba. Muti none uwusize imitahe yiwe mu isoko ry'imitahe n'uwisize mu mabanki ni hehe hari akarusho? N'ubu nyene Arsene Mugenzi araduha umuco. Ivyo bibiri biragoye kugereranya kuko mu isoko y'imitahe n'isoko y'amabanki bitandukaniye ku kuntu mu isoko y'amabanki haba uguhuza abafise imitahe n'abayirondera indirectement bitari mu buryo bunyarutse. Mugabo ku isoko y'imitahe ahanini uwufise amahera n'uyarondera barahura. Ni ukuvuga rero yuko hagati yabo ntawuhari uca wumva yuko ngereranije kugereranya ubwo buryo bubiri. Uwatwara amahera muri banki hari amahera imuha, ugiye kuyaronderayo hari amahera imusaba. Banki n'amahera yasabye uwo muntu muri ayo iraheze igakuramwo amahera izoha unyene wa mutahe, kandi ayo mahera mu mabanki bayagumizaho umwanya muto cane kuko bashaka kuyakenera umunsi n'uwundi. Mugabo ku isoko y'imitahe uyu muntu afise amahera niwo muntu yarondera, barihurira kumvikana. Muca mumva yuko yaba ari uyafise aronka akanyungu kayisununuye, yaba ari uyarondera nabo akaca yaronka ku buryo uri hasi. Uwo muyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gucunga isoko ry'imitahe mu gihugu c'u Burundi akaba arangiza atera kamo abarundi n'abanyamahanga guhurumbira isoko y'imitahe y'u Burundi. Ngira ntera kamo abarundi nibo mperako ko boza guhurumbira isoko y'imitahe, bayikoreshe mu kugira ngo amafaranga yabo bashobore kuyabyaza umusaruro. Abarundi bafise amashirahamwe atandukanye, yaba ari amareta canke amakomine afise imigambi y'iterambere koko ahurumbira isoko y'imitahe kugira ngo nk'umutahe gukora ibikorwa binini tubona mu gushigikira, kuko ibikorwa by'u Burundi bihari muno munsi turi mu mbona kazoza y'iterambere
igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe igihugu kiteye imbere mu mwaka wa 2060 birasaba yuko ibikorwa byinshi bikorwa kandi bikenera uburyo bwinshi. Ndahamagariye abarundi rero mpereye kuri leta, mpereye no ku mashirahamwe yayo, mpereye no ku mashirahamwe atandukanye ko kwirutsa kwijukira ino soko y'imitahe kugira ngo bayigire yabo. Aho ndaja no ku mabanki, ndaja ku mashirahamwe y'ubwishingizi, abo nibo nyamukuru bakwiye kwijukira isoko nk'abarundi n'abarundi muri rusangi. Umwe wese mu buryo afise ayihurumbira by'ukuri. Ndateye akamo n'abanyamahanga. Abanyamahanga baratubajije kenshi bavuga bati none mwebwe namwe muzogira isoko y'imitahe ryari ko tubona hiwanyu dushobora kuhakura akarusho. Ndabahamagaye rero wa mwanya n'uyu muze ngaha ku isoko iwacu irashari nshasha. Ikindi nshasha rero ibyo kuhakorera ni byinshi, ibyo kuhungukira ni byinshi, ahubwo munyaruke kuko mwati bamutse usanga mwatanzwe.